nyuma rero higiye kitari gito cyane Madrid bari kwamwiruka inyuma n'umwana muto cyane wo mu Faransa yitwa Reni Yoro imyaka 19 asanzwe ariko akinira equipe ya Lille guturuka mu gihugu cy'u Faransa mu gaturuturu ko kuri no munsi abi Madrid bazinutse basanga umwana ageze kuri Aéroport International wari mu gisagara cha Manchester agiye gukorerwa ibipimo muri equipe ya Manchester United ndetse akaba agiye no guca agugwa miliyoni za $50 na zibiri muri equipe ya Manchester United. Kera kabaye Manchester bakubise camp up ikomeye cyane Madrid mu gushobora kurondera n'umwana muto cyane yaramaze imisi ariko arigwa ko cyane na equipe ya Madrid n'uwitwa Reni Yoro amaze kuba ari mu gisagara cy'i Manchester ateye akagere equipe ya Real Madrid. Ya bamwita Reni Yoro n'umusore wo mu Faransa akiri muto akina equipe ya Lille n'umwe mu basore navuga ngo bavugije imigwi igitandukanye Paris Saint-Germain, Real Madrid n'indi migwi igitandukanye. Were mu mwaka weze navuga ngo mu cijyo mu mwaka weze biragaragara ko Madrid bari batangwe kumushira navuga ngo muri viseur aho navuga ngo muri viseur zabugiye kuraba bavuga ati SK nyuma y'isohoka ryo witwa Sergio Ramos nyuma y'isohoka ryo witwa Rafael Varane abitwa ba Pepe navuga ngo nyuma yuko defense Madrid bahora bafise yasambutse baragerageje kuba bo kubaka ibintu bishasha basubira kuviza nkuko bagiye baraviza bitwa ba Militao bakura za FC Porto bagashika bakarindira kugira ngo bazoronke umwanya igihe bazana Rafael Varane hasanga Pepe ndetse na Ramos avuye muri Racing Club de Lens birumvikana yuko yari iyindi deal Madrid bari bifuza gukora ku mwana akiri muto mu Faransa yitwa Reni Yoro ariko vyaje kuba birangira nyuma y'igihe kitari gito Madrid ivuga ati turapropose ya contrat w'izo 2025 ariko kandi miliyoni 60 ni nyinshi ku muntu asigaje contrat y'umwaka umwe Perez akazana y'amanyanga yiwe ati naravuganye nawe ndazi yuko umwanya n'umwanya zosinya bizogenda neza ariko Manchester United inja muri deal muravyibuka ko nimwe muri equipe peteze zaza kwa twigira ko yagira garagaza nayo ko ikena mu defense yazosubira witwa Rafael Varane bari bazanye kugira ngo yubake defense hagati yiwe no witwa Lisandro Martinez akamukinya avunika cyane Rafael Varane niko kuko amukinya shaje avunika cyane yakoze kenshi bicaboneka ko Manchester United no musike no mu defense akiri muto atanga icizera ashobora kuza gukora na Lisandro Martinez nige Lisandro Martinez adahari bikoroha guca ufata uwundi mukinyi wo muri axe central ariko ukamugereka ku mukinyi amaze gutanga icizere dufate nka Reni Yoro kwa Manchester United haravuzwe cyane witwa Gerard Bothwaite kuva muri equipe ya Everton baratanga offer ya mbere y'imiliyoni zigera kuri 45 Everton zitera umugongo iravuga ati wapi binja muri deal ya Reni Yoro ariko biravugwa ko offer ya mbere equipe ya Lille yahiteye umugongo iravuga ati oya nako Reni Yoro niwe yahiteye umugongo Lille kavuga ati miliyoni 50 Manchester yatanze turabona yuko hageze ko twoyatora nubwo umusore yifuza kuja kwa Manchester United twotora kano gafaranga umusore nawe yifuza kuja kwa Real Madrid gutyo tukamuhanura gahindura ivyiyumvire kuko Lille bashize imbere amafaranga ubwo ati asigaje contrat y'umwaka ugera kuri umwe ariko ko turonse offer nziza y'umugwi wa Manchester United biragaragara ko umusore twamuhanura gahindura ivyiyumvire akigira muri Manchester twe tukirongera gafaranga uyu musore nawe yaviza ati kwa Madrid inzira iriho Madrid kurondeye biragoye ariko kandi gushika ku ndoto zawe nikindi kintu gikomeye cyane ko umusore bagumye bagenda bamuhanura ibyo bitandukanye Madrid sinzi ko kwabaye gukwega ibirenge Manchester birumvikana ko yazanye offer miliyoni 50 ariko Madrid kavuga ati offer turaba hagati ya miliyoni 125 muzanze turarindira ku mwaka uza nkuko twabikoze kuri Mbappe mugabo ruke ko Manchester yaje muri deal ivuga ati twebwe nabyo ngo turarindira cyangwa iki miliyoni 50 ngize umusore akemera aze turamuhemba neza kuko Manchester buri no muri equipe zemba neza wanashima rimwe na rimwe gusumba Real Madrid kuri munsi Madrid ukwemo abastar abakinyi basigaye bari kuri moyen standard bano ba Fede Valverde na bande ugiye kuranga amahera Mason Mount ahembwa no munsi nayo Fede ahembwa urasanga Fede ashobora kuba ahembwa amahera ari munsi yayo Mason Mount ahembwa urajya amahera ba Jadon Sancho bahembwa Manchester muri equipe ihemba neza birumvikana yuko umukinyi umaze kwumvikana equipe yiwe nawe ugaca umusatisfiza mu bijanye novuga ngo n'umushara birosheka indura ivyumvira mu gihe novuga ngo equipe nka Real Madrid uno munsi kinjambere kugaturira Reni Yoro ukeneye Madrid gusumba uko Madrid gukeneye muri uwo mwanya nibaza uko ni zimwe muri piège equipe ya Real Madrid ishobora kugwamwo cyane muri zino mercato zo kurondera abakinyi bakiri bato shobora kubakira ko projet mu bintu vy'imishahara hari ukuntu Madrid kwega ibirenge mu kukurondera hari n'ukuntu menga
iyo bije kugwemba amafaranga make kubera ari ukeneye kuja muri Madrid gusumba uko woja muri indi equipe yari yose rero baje kwa biro tuva amakuru akorotse ngo bivugwa na The Athletic yo mu gihugu cy'Ubwongereza hari mu masaha y'igihe cy'isaha zitandatu izindi zo murango sora afata indege yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo akorerwe ibipimo byemezwe asinya amasezerano miliyoni 50 Lille yamaze kubizihabwa plus miliyoni 12 za bonus kuvuga ngo transfer yiwe iratwara miliyoni 62 umusore bitare Niyoro w'imyaka igera kuri 20 birumvikana yuko Real Madrid bamaze ko baronka inkuru bavuga ati sore twaronde yaragiye sari bakari yumva ati eske Madrid projet bagiye ko ayimura canke birameze gute iki kintu cuko Madrid babanza kubwira umukinyi ngo dushake umva kugiye gukinira equipe ikomeye umva kugiye muri equipe y'ibikombe iki kintu urande kumenga kimaze kuba nka virus pereza bayifuza gukoresha ku bakinyi bose ariko natabona eske umukinyi nje kumurondera muri context imeze gute umukinyi arifuza iki umukinyi ngiranda muzane mu buryo bwa hano i Madrid kuko ko ubwira Mbappe ko keneye ibikombe hari n'aho bwobwiramo umugabo yitwa Reniero ko aribwo keneyemo ibikombe cyane ko no munsi Reniero muri equipe ya Madrid yarezwe ko cyane n'abasosiyos biriya equipe baramwiga ko barabona bati umwana a 19 ans umupira bari kwiza tariki 13 gwezi kwa 11 kwa 2025 tayiwe ubujya ameze nk'umudefenseur turagomba kumwakira ko projet ili a long term ko biragaragara no munsi ufite Rodiga imyaka 30 ukagira Alaba imyaka 30 ukabasigaranya Militao wenyene naco yasohotse biragaragara ko no munsi umudefenseur wenyene muri equipe ya Madrid muri projet ni Eder Militao ku myaka yiwe 20 ningahe 2025 abandi bose uza gusanga nabantu bagiye gutingira ko imyaka 2 ibaye myinshi ni 3 hazogera ngiye kontra zabo zirangire batangore kubashira muri system abasaza kwa Madrid bashiramwo y'umwaka umwe kugenda bakongera umwaka ikintu cyuko Perez abakinyi bose amaze kumumvishamo ko bagomba gukinira Real Madrid gusumba uko bayikeneye ubwo nico bakiriko kirata igiye ko twabonye no munsi kwa Yolo yabipinze akigira muri equipe ya Manchester United kandi naye bakoresheje kumubwira ngo avaye uko twe tukurondera banza umve ko tugiye kuronderwa na equipe ikomeye ari Real Madrid naye wumve ko ugomba kuyishaka nibaza yuko umusore tware Niyoro uno munsi novuga ngo kuva muri equipe ya Lille Niyoro atahanu hamwe ari yigeza ho tuma novuga ngo equipe za Real Madrid zishinga amatwi cyane agakina equipe y'Abafaransa batarenze imyaka 20 ariko we azokina n'abandi Jeux Olympiques bari kumwe na equipe ya Thierry Henry ariko Abafaransa bafite abakinyi benshi bakiri bato barafite n'undi mu axial yitwa Simakan erega na Bade kongera ko Barek Bade baracari bato n'abakinyi beza muri defense nico ndiko ndavuga Reniero naho yari bwigeze novuga ngo hotuma equipe zishinga amatwi nka za Real Madrid nizigiye zitandukanye je kubganje Reniero kumva sino vyita ngo yateye indobo Real Madrid kuko Real Madrid iviza umukinyi novuga ngo wawo ndi bavuga ati wewe uzodushikana ku iterambere rimeze gute uno munsi Real Madrid Perez nimba ako influence kumva ngo wobanza gukunda equipe donc wo kwimva mu ko equipe ikeneye gusumba kwigukeneye Real Madrid imaze kuba equipe nkuru Real Madrid imaze kuba equipe itwara ibikombe vyose bishoboka yabifisa abo bitwa abastar yabitabafisa kuko nka kino gikombe baheruka cha Champions League batsinze Dortmund uza kunsigurira ngo Vinicius yari umustar imbere yande ko tuba tuzi yuko ubwo star bwa Vini n'ubwo hariho Kylian Mbappe ku yindi mpande novuga ko Paris Saint-Germain ameze neza uza gusanga novuga ngo nta mustari w'icitegererezo yarahari kwa Real Madrid ahubwo habaye icitwa collectivity rero Yoro ikintu kimwe yakagomba kuza i Madrid novuga ngo Madrid ikintu yamushakira gikuru kwa rukuza gutegura Yoro wo muri kazoza pana kugura Yoro aje gukina kuko no musi winjiye muri Ajax irimo David Alaba irimo Eder Militao irimo na Antonio Rudiger rimwe na rimwe na Aurelien Tchouameni Chouameni bamukinisha nko Maxiario habaye ikibazo kandi wanashaka no munsi niyo Araba atogarutse Militao ntakina hakaba ariko kina Rudiger canka gakina Militao na Yoro ari hajya vyogoye Yoro ko yokina Aurelien Tchouameni hari wosanga kamavinga bamugarukanye kuri gatandatu Aurelien Tchouameni agasubira muri Ajax Reniero akagenda yiga progressivement eske kwa Real Madrid babaho gute novuga ngo kwa Real Madrid novuga ngo kugira umukinyi mwiza bigenda gute ubanza kwiga rero no munsi Reniero kuba yagiye Manchester ashobora kubona novuga ngo yakanzwe n'iki kintu cuko
izina Real Madrid riko riramushuhira izina Paris Saint-Germain riko riramushuhira akavuga ati ntiyagerezwa kuviza Andrew nshobora kujamwo nkaronka umwanya wo gukina kuko namusi kwa Manchester United biragoye ko zosirogirira icizere umusore yitwa Harry Maguire biragoye ko zosirogirira icizere kirenze umusore yitwa Nelson Victor Lindelof Rafael Varane ariko abantu kudakina nyene Garandri Mike ariko abantu bitiranye nivyo Real Madrid ni equipe nkuru ariko Manchester United ni equipe nkuru yani si nkuru par ya Madrid ariko na Manchester ni equipe nkuru aza ikindi kintu abantu muri Madrid sikuri kare muri Madrid erega Reniero na Ballon d'Or karondera sivyo cyo cyambe ikintu kimwe gihari kabiri Reniero arazi yuko kuzisanga yaciye mu makanda ya ba Sergio Ramos n'abandi biragoye mugabo birashoboka sivyo mugihe isanze muri Madrid ariko no munsi urabe kuva muri equipe ya Lille uca wisanga muri equipe ya Real Madrid les exigences bagusaba iki wisanze kwa Manchester nabo bagusaba ko no munsi ariyo pressure kwa Manchester United no munsi bavuga ngo batakiriko yo kumva yuko umukinyi ashitse kwa Manchester bacha mutoma ibikombe bwo nyene nk'ivyo bamutuma kwa Madrid nivyo ni equipe bwirizwa Rwanda ivyo bikombe ariko kubera shite kwa Manchester bagize les exigences zaragabanutse ku mukinyi ariko aragenda yadapta progressivement no munsi birashoboka kwa Manchester gusumba muri equipe ya Real Madrid kubera ko ndabisubiyemo Reniero na pressure abakora muri equipe nationale nkuru buryo no munsi Konate harano we mutereka watereka Reniero bikamusaba kubanza kwiadapta cyane gusumba Konate ko Konate no amaze kumenya pressure muri equipe nkuru amaze kumenya pressure ya Liverpool mugiye batanakinye UEFA Champions League mugiye Reniero no munsi yari no muri equipe n'ubwo atakina Champions League birasanzwe abatari bakashwa guca bavuga ati est-ce que Rafael Varane yavuye Varane yavuye muri Racing Club de Lens nivyo Militao yavuye muri equipe FC Porto nivyo ariko no munsi uravye no munsi context Madrid irimo nuko Reniero yari gushobora kwisanga no mu defenseur ashobora kuronka umwanya wo gubatitira cyangwa wo gukina kwa Madrid mu mwanya muto paraporo y'abandi ukuru bagiye barinjira kuko mu mufata Militao yinjira Mose ameze neza na Varane yararindiriye uwitwa Rafael Varane nako uwitwa nako nivyo Varane yinjiye hari Pepe na Ramos nawe yararindiriye mugena ariko navugwa Militao nyene yinjiye hari Varane Ramos ararindira bivuze ngo namusugiye kuraba twarabigarutse ko cyane twavuga ati hagati ya Rudiger na Militao umumenyereza byanga bikunda na Sedumwe bano bagakina nazo bari kwa kuno umumenyereza yabuze uko agira cyo gituma no munsi wumva byinshi bivugwa ko Aurelien Tchouameni ashobora guhindurwa mu defenseur mu kurinda ko David arabagaruka ko David arabazogaruka sezo yaratanguye birumvikana ko Reniero iyo yisanga no munsi muri context yo kuza yashika yo kipa direct macaki banza cyahora mwonde umugabo witwa David Araba shaka ibanza cyaho yisanga kuri pressure yo gushobora ko yokinana na Militao ndetse n'umugabo bita Antonio Rudiger muri uwo mwanya gacha sabwa byinshi ataronse umwanya wo kuyadapta ko rero ko bagiye ku defender Champions League bafise bagiye ku defender La Liga bafise bagiye gukina ikombe cy'isi 32 ugasanga umusore rimwe na rimwe ashobora kwisanga kuri pressure aho rero turava tubigaruka nko kwa Madrid turabe mbega Madrid niyo bayakweza ibirenge bivanye nuko peut-être profile cyangwa pressure bansere bafise bose bakinye na Tchouameni yakinye muri Ajax akaruhuka imbere yuko uzokina urishwa ya nyuma donc muri Madrid uje kwiga mugihe abona Andrew yo kwa Manchester Varane aragiye uyu Maguire ntibamwizera Lindelof no musiko muri Manchester akagasore k'Argent Lisandro Martinez hari baca mu kwa gusa muri Manchester hari babica mu kwa gusa rero bisiguye ngo unamusabwe ndashobora no kubona deal ya Manchester itaranahera no kwa Todibo ukaza kubona bongeyemo Jean Claire Todibo ukaza gusanga Todibo ari hafi cyane kwiyunga na West Ham iramukeneye niri kiratanga offer ariko umusore akeneye Juventus Gweza muno mwe Jean Claire Todibo aguye ati jewe ndavye projet ya Thiago Motta muri Juve numva no jaguye ati jewe ndavye projet ya Thiago Motta muri Juve numva no ja kwa Juve gusumba ubundi mugware wose ni kino ariko araba Brad Fer hagati ya Nice yifuza kumunuka kwa West Ham ariko umusore yifuza kuja muri equipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani ni ikindi ngo nakubwira Reniero kuba yakwefye Madrid araviza ikintu citwa ikibanza muri equipe nationale bwa mbere na mbere kuko arazi kwa Manchester ni yashikayo Imana ikamufasha ntagire ikibazo c'imvune ni titulaire indiscutable uroza gusanga charnière défensif ariwe na Lisandro Martinez kuko biragoye Maguire biragoye kuzomona agaruka muri defense mu gihe novuga ngo Martinez na Yoro bakomeye Manchester akora umukubuzo kuko wibuke ko na Johnny Evans iri hakiri hari Johnny hari Maguire hari Lindelof abo bose nabatama b'imyaka ire Evans wengira ni hafi 38 no munsi uze kuraba Maguire na Lindelof bari hejuru ya 30 Yoro aje bien tari mu gukwiza 19 Lisandro Martinez afise 25 ubwo ngo iyo partnership ikunze
biroroshe ko tuzobona Reniyoro ava i Manchester akisanga muri equipe nationale y'Abafaransa bitarambiranye mu gihe kwa Madrid ahantu rero ndagomba ninde yakoze plan nziza ugerageje kuraba no munsi Manchester defenseur fise est-ce que gukora projet kwa Reniyoro kandi kanakunda si bo bamubutse cyane gusumba uko peut-être Yoro nawe yari kuja muri equipe ya Madrid akabura uwo mwanya nawe agahitamo kumva ko equipe ya Manchester United yoba nziza kuri we cyane ko agiye gukina n'umunsi andi ku myaka 19 biento buca kwiza nta n'uzi ko n'umusaga na muri equipe ya Manchester United akitwara neza iyo Madrid kazongera kandi kuza kumurondera ariko yarabanje guca hana ashobora kuba yokina kandi bikigenza neza cyane byose bica bigaruka kuri question y'umushara bigaruka kuri question ya deal mbega aba scout wa Madrid binjiye muri no deal gute mbega Manchester yinjiye muri deal gute nibyo umusore bien sûr yagaragaza kenshi ko atawundi mugwi yoja mu Madrid yamurondeye ariko bose tugaruka tukaraba mbega umusore yari karadiringa ikina Real Madrid nubwo yari kugenda contrat wiyeze muri 2025 uno munsi Madrid yari kumuhemba gute par rapport y'abakinyi Madrid ifise ico ni cambere kabiri navuze ikijanye na integration kandi umunsi ugiye kuraba Manchester akeneye Euro cyane mu buryo buri direct gusumba Madrid ko Madrid ino musiza kuikeneye ni Euro hasi hejuru nkuko Manchester mukeneye ko Madrid si equipe yo kwega ibirenge ku miliyoni 50 ku defenseur mwiza bakeneye wa projet ariko uno munsi kubera yuko Madrid babona yuko Euro batamukeneye cyane nkuko Manchester mukeneye naco gituma dossier bayigemo gahoro ariko kandi bakamubakoresha kino kinjo vuga ngo nta mukinyi yo twanga jahandi bimwe mu bintu mbona nka faiblesse bishobora kuzokwica projet mugaba bakeneye mukinyi cyane gusumba Surinya kandi ko buriya eregayo ya Manchester nayo yorangiye mu mwaka uza ya 2025 bambwira bati buriya rero Lille nimba itagomba kukurekura ku mafaranga ari musi miliyoni migera kuri 50 cuguma muri Lille ukina no mwaka ha mubundi mu mwaka uza uzira ubuntu uno musaba scout baba Madrid nyuma yo gupresenta ngiye offer ya Madrid canke nyuma yo gupresenta offers zigiye zitandukanye ku musore ni Euro reka tumvirize gatisa kwicara kiyumvira twumvirize gatisa ya Safibu Hamadouite tugaruka Safibu iramenyesha isaha ni saa imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye ji safi usinzira neza kandi cyane birumvikana rero ko turi saha imwe z'ijoro zimaze kuba zozoranze cyane muri studio za 97 n'ibice bigera kuri bitatu turi mu kiganiro Sport Zone turi kuri dossier ya Euro muri equipe ya Manchester United kubitwa gapapo na equipe ya Real de Madrid muri rusange ya nico nariko ndavuga uno munsi Madrid ba presence Inter ingana gute ku musore ni Euro berekanye gute ko bamukeneye cyane bigaragara ngo Madrid barakeneye Euro mugabo suwo muri projet mu buryo buri direct nje gutuma bamurondeye bitonda buke mugihe bavuga ngo Manchester United yo ivuga ati Euro turamukeneye vyanka vyakunda rwa ngo gupfa no gukira tutaronse Euro nibikunda kwino sezo twikire tutaronse mu axial mugihe Madrid bavuga ati tukaronka Euro ni sawa bwo kandi tutamuronse no sezo twokira ta undi mu axial tuguze kandi bigakunda ko baraharura ati twafise Rudiga turafise n'umugabo bita Militao naraba vuba ashobora kuba yagarutse avuye mu mvune ariko kandi bagaca bongera ko na option ya Chouameni ashobora kukina muri axe central mugihe bavuga ku numero 6 kamavinga bari karakina kuri munsi Madrid izokwisanga muri equipe z'aba mediateur benshi bamwe n'abandi babwizwa kurondererwa ibibanza rero nimba bamwe n'abandi barondererwa ibibanza nuko aba Polyvar no musacha bagirwa amahigwe yo kurondererwa ibindi bibanza bakinamo iyo enterenye nirakwiye ku bantu bahagarariye umukinyi kugira ngo badeside mbega umukinyi tumuhitiremwo ko nabivuze Piento turaza kwa tumenye umushara umusora ahembwa mugabo ndazi uko Renio ashobora guhembwa yarenga miliyoni 10 ku mwaka kwa Manchester United mugiye kwa Madrid no musabe mahera kuyahembwa mu defenseur ucinjira bidakunda canke nabo byokunda wosanga bigoye cyane kugira ngo binegocie babikwemerere mugiye nabo bariko barerekana ati tugufitse muri projet ya Rontero naho twakugura no mwaka turifuza yuko tuzotangura gukoresha mu myaka 2 iri imbere ivyo rero biri mu bintu novuga ngo no mwanya byatumye Renio yiyumvira kuri kazoza kiwe ariko kandi yumvira no ku mufuko ariko numwe mu migwi myiza ifisa amateka ku isi wambaye mayo ya Manchester United sishobora no kwambara mayo ya Arsenal peu importe resultat wambaye mayo ya Manchester United bitandukanye n'indi mayo yose mu gihugu cy'Ubwongereza yatandukanye no ku mugabane wa Manchester ni equipe ikomeye ibaze equipe no munsi kuva umugabo yitwa Sir Alex Ferguson agenda equipe yarinje muri crise ariko kugeza ubiri muri equipe zinza amahera menshi iri muri equipe zifise visibility tego iri muri equipe miliyoni 80 ukazitereka ko ukazana umusore skura buzwa niki gutereka miliyoni 50 kuwitwa Renio rero nibaza ko Renio yatahuye importance ariko arahabwa na Manchester United gusumba
uburyo Real Madrid ikira murondera ivuga ati ni 20 cyangwa 25 bakazanka uraza ku mwaka uza kubona bagaca bagupermeta nako bagaca bagupermeta umushahara mwiza ariko ugasanga uwo mushahara n'ubundi hariya uronka na equipe yakureze uri reconnaissant ese kuno munsi umwana urazi gutakaza uno munsi umwana w'imyaka 18 akagira ubuntu uza mu academy n'abana baba baraciyemo uzibwira ngo yisanga muri equipe nkuru yari ibyo riri yamukoreye rero no munsi nibaza ko nawe ubwiwe canke Lille batsinze kubera yuko bashoboye ko banura umusore neza malgré ko bigaragara ko batari bakiri ku rwego rwo gucunga umudefenseur mwiza nka Reniero yutakiri kuri urwo rwego kuko iyo projet office uronka agafaranga ibaze rero gutakaza umwana nk'uyo kuko kutagira urwego rwo kumutunga yaba mu no kumuhemba canke urwego afise rumwe mera gukina Champions League watayukina ugaca wumva ko mubura ku buntu waramufashije akagera kuri urwo rwego agezeko biba bisa nkuko wubatse projet izoja guteza imbere abandi ariko wewe ko wubatse projet izoja guteza imbere abandi ariko wewe atakintu wowe uri kurakora Reniero amafaranga aguzwe uno munsi arasiga Lille iyo tegura abandi ba Reniero bane canke batanu mu myaka iri imbere aha nuko rero iyo rero muri equipe ya Manchester United n'umunsi muri equipe ya Manchester mwavuze neza mu defenseur bayo bafise Real Madrid igiye imbere ya Man U birasigurika mugabo kuko ngo Paris Saint-Germain yigeranya na Man U yicaye akicara Paris ni ibintu bitokunda bisiguye ko Yoro yaje muri Manchester United gutegurwa kugira ngo bategura umudefenseur mwiza muri kazoza apana kuzana waje gusubirira uno munsi nta mudefenseur numwe ariho ku isi jewe nkunze kwivugira jewe umudefenseur nemera nkuri rishapo ni William Saliba mugabo William Saliba bunye no muterera muri Arsenal akamutereka muri Manchester ahubwo ati ibibazo biri muri Manchester ni Evans baca tubona bitwa ba Phil Jones baca tubona bitwa ba Chris Smalling tubona bwero umudefenseur mwiza wa Manchester United ariko kuri Ferdinand na Vidic ibaze equipe yatunze Marcus Rojo uri kuributsa abafana bamwumvire uri kuributsa abafana ba Manchester United Chris Smalling nibaza yuko ahatagutaha fata baciye sivyo Chris Smalling wavuze Marcus Rojo mu Argentine fata Phil Jones fata Johnny Evans sivyo uzane Rafael Varane uze kuri Eric Bertrand Bailly nukuvuga ngo nta mumenyereza numwe yinjiye nyuma ya Sir Alex Ferguson atifuje kubaka projet mugabo banje gusubiriza witwa nde abantu bagabo babiri ino charnière défensif cyangwa sino axe centrale yabo cyane yahoze mu witwa Leon Ferdinand na Nemanja Vidic ariko bamenyereza bose bagiye baragerageza biraho uno munsi uwo mu bagabo yitwa Erik ten Hag uravye ariko arubaka byo kurugeza mu no mwanya nta muntu numwe atabona ko Lisandro Martinez atagize imvune ariko bazana nde bamaze kuba bazana kwanza Inigo Martinez atari muri projet ya Inter bamukubita imyaka 2 bafise Christensen ba FA Cup gwa final igenekerezo cya 25 kwezi kwa gatanu nibo basubiye gutunga axe central mo Varane na Lisandro Martinez mbere yaho bakinye ingino zirenga 4 axe central mo Johnny Evans na Casemiro cyangwa Lisandro Martinez na Casemiro kandi ni naho hantu hatanguye kuboneka urwego rubi gwa Casemiro gushikaho biyumvira ati harageze ko Casemiro ava muri Manchester United nakiri kuri no rwego kubereka arika kinjwa muri axe central bagaca mu Sosiako umudefenseur muri axe central nawe atagishoboye gutanga ibyo ategeza gutanga Casemiro agace sabwa byinshi kandi nawe yaravuye mu mvune bivuze ngo muri no mwanya raba match Casemiro akinanye na Lisandro yazikinye nza gusumba izo yakinanye n'uwitwa Johnny Evans kubera yuko kote physique kote ubusore Lisandro arashabasha gusumba Johnny Evans bivuze ngo nubwo bari mu Casemiro cyane nubwo atakiniyo post ukamwa associé ku defenseur Donatilla asanzwe akina mu ico kibanza kandi ari muri projet imyaka ikibwemera ko muri projet equipe birakunda naco gitubura buze ni Manchester byari kuba ari kosa rikomeye cyane kuri Erik ten Hag ndetse na Rudi van Nistelrooy n'abandi baheruka kuba biyongera muri no staff yiwe hamwe no mercato yo kugagwa batari bwagura mu defenseur centrale akiri muto atanga icizere nibaza ko ni rezo bashobora kuresolva kimwe mu bibazo bikomeye cyane bari bafite kuko ntabisiguye imbari yageza ko kinisha Evans na Casemiro muri axe les amis muri equipe nka Manchester United niko kumva kwa Madrid usiga ufata Nacho Fernandez ukamukinisha nyina Kamavinga nka Karoli gacufata ukamukinisha na Kamavinga vyopfuma ukamufata na Brahim Diaz ugafata nka Modric ashaje ukamukwita mwana na Chatikina axe centrale ya Real Madrid nibaza ko byo bari bibazo bikomeye cyane muri equipe rero kuko ugiye kuraba no munsi muri median ukaramusatirizi turava tubiza ko
ekipe iruzuye Yeah. ekipe iruzuye ukaraba mu mercato bariko barakora ntaco bimaze kuguma wubaka kandi ari igihengeri cyamaze kwibonekeza imyaka uno n'iyindi munsi imyaka n'iyindi iraboneka yuko projet Manchester bubaka nizokunda ko projet zose bubatse baba bafise umunyegori mwiza kabiri bafise defense centrale nziza gatatu baba bafise nimero 10 mwiza ndetse n'abasatirizi beza muri Manchester United ivyo byose ni presque barabyubatse nimero 10 mwiza Bruno Fernandes baramufise uno munsi ugiye kuraba ama air yabo bariko barubaka ikintu gikomeye muri Garnacho bariko barubaka umukinyi mwiza nka Rasmus Hojene musatirizi bamaze ko baronka Kobe Maino bamaze koronka Kobe Maino ku nimero 6 wagenda kuraba ama air no munsi rindero farkara reponda ku nimero 3 Ruksho ni vyarari kandi biragaragaza ko Ruksho azogenda Tyler Marasi yamaze gufata ritme kuko nkora yereri defenseur ayikuvura gutya nimba defenseur akora yereri ndayikuvura gutya mugabo baguma baguhindurira ku match umwe ejo wundi hige ejo wundi habwonana ni mwiza mugabo onana rimwe na rimwe n'ubufarisere bwiwe burajamo mugabo ikintu catumye onana abantu bamubona kuno bariko baramubona ni defense ya instabilité muri axe centrale cyane aha nuko rero kuri Eleni Yolo mukanya gato nabona no witwa Fabrice amaze gupostinga ko deal tayari maze kubirangira contrat de 5 contrat nyakaregera kuri 5 umwana muto abarizwa muri equipe ya Manchester United akaba nagiye gukorana gushika muri kano kanya rero mu myaka gara kuri tusigura ngo arasoka muri equipe mu mwaka wa 2029 cyane yongeye amasezerano cyangwa shano kuba anongegwa amasezerano deal nimeze neza cyane kuri equipe ya Manchester United musora taye birampermetsa ko mu defenseur ameze neza Yoro Jimera bivuze aho kuja kurondera Yoro aciro Yoro mugabo ahantu Yoro agiye kurengera Bade nuko agiye muri equipe nkuru Prisque Sevilla inamushira no kuri pressure nk'ubu yaba Bade ari we yavuga ko avuye muri Sevilla aroye kwa Manchester Bade nta myaka ibiri yari isigaye utamubonye ari titulaire muri equipe nationale ikibabaje nuko nuwo Bade isikuno munsi ya Rwanda yuko imigwi itari kiramurondera ico tuduta ku bushobozi bwiwe iragara cyo turaba no musaba scout bararaba karite niki gituma havugwa Yoro cyane gusumba witwa Regbade Bade yagaragaye mu nkino za Sevilla ariko ugiye kuraba sezo kwa Sevilla bagize ukaraba abakinyi bari bafise rimwe na rimwe yarasabwa kwigwa ko cyane kugira ngo ashobore kuba yo convaincre kwa Sevilla ibintu by'ahantu biba bitandukaniye n'ahandi gukura munsi hamwe ashobora kugugwa kwera na Mendes kandi atari mwiza gusoma mu kiyenzo y'undi mu agent no munsi ibyo nabyo urakwiye kubiraba naho utazi ko Yoro office management nziza gusumba Regbade bizwa cyongera ko Bade jewe ndemeza ko kugwego rubi rwa Sevilla no munsi gwakoze kwa kinyi benshi bari Sevilla muri